haraheruka kuba uruganda rwatunganije urwego rw'igihugu ku bijanye no kugwanya amahera tungwa adaciye mu mategeko, adaciye mu nzira nziza zizwi, hanyuma ugasanga biriko bisa n'ibyorona ubutunzi bw'igihugu. Ni Conférence nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mu bisanzwe ni byiza ko urwo ruganda rwaratunganyije mugabo mwishaka paraseme hari ibintu twagira tugarukeko mu guterera cyane kugira ico gikogwa kize kigire ico gishitseko mu gihe leta y'ushaka gushiramwo inguvu. Ubwa mbere twibuketse yuko hariho ivyaha bibiri bijanye n'igiturire bikomeye cyane ndetse no mu itegeko rigwanya igiturire mu Burundi, mugabo womengwa mu Burundi ivyo vyaha ntibizwi kandi arivyo bisasira indava ibintu bijanye nico cyaha turiko turavuga. Ni ibyaha bibiri, enrichissement illicite na blanchiment. Enrichissement illicite no kuvuga abantu batunga amahera adashobora kusigurika na cyane bari mu nzego z'igihugu ndashobora gusigurika. Hanyuma blanchiment nayo n'amahera usanga avuye mu bukozi bw'icaye mu kunyuza amatungo y'igihugu canke akava mu bindi bikorwa by'iterabwoba canke usanga bagurisha ibihimba by'abantu, imyuga wumva itaboneka utigera ubona, hama amahera avuyemo agaca akoreshwa mu gukora ibikorwa by'iterambere, mu kugira ama investissement. Wa muntu noneho bakaguma bara bari kumenga ari karakora ibikorwa by'iterambere kandi amahera ava handi. Nico kiranwa n'amategeko, kiranwa n'itegeko rigwanya ibiturire ngaha mu Burundi. Mugabo ivyo vyaha mu Burundi bifashwe minenengwe cyane kandi ari byo bisasira indava izo ngeso zose. Enrichissement illicite. Hanyuma ikindi cerekana ku mu Burundi yuko ibyo bintu vy'amatungo kenshi abadasiguritse menshi cyane aho biza kubonekera nico bita l'immobilier, financement de l'immobilier. Uravye ha mu Burundi l'immobilier ngaha amazu iki byubaka ibintu bigugwa niki amamodoka canke ibindi bimwe urashaka kwimira tuti none ko bifa ko bitwara amahera menshi. Tuva ko ari secteur bancaire, tuva yuko ari amabanki afinance ibyo bintu. Uravye amabanki yo mu Burundi hari nagizwe n'amabanki y'ubudandaji. Amabanki y'ubudandaji rero ntatanga ingurane zirezire, usanga atanga ingurane ziriho mu mwanya muto akuruterme kuberi ushemera ibyo bintu byubakwa cyane si secteur bancaire bayafinance kuko ntabyo boroha na marché finance ngaha mu Burundi ntiranakomera kubyo abantu baka amadeni menshi ashobora gukora ibyo bintu. Uca wiyumvira rero yuko ibyo bintu bibikomera ca muri zanzira z'amahera sata anyuruzwa mu giga ca leta swat ava muri ibyo butare bitamenyekana, ayo mafraude, ayo ma exoneration, ivyo biturire, ivyo bintu bishogwa hanze amahera ntiyinjire, ivyo bintu usanga turiko turagurira hanze hasohoka menshi ntituvyinjize, ugasanga igihugu hako kiyahombera amamiliyaridi arenga amajana y'amadolari. Urumva rero ivyo rero igihe bigwira gutyo ivyo vyaha bibiri bitabunwa cyane mu bantu bari mu nzego bafise ububasha bafata ingingo kibari kibazo. Nico gituma iyo indicateur usanga ivyerekana. Hanyuma uravye context yo mu Burundi nayo kugira ivyo iyo ngeso ituzwe hari ibintu twagira tugaruke ko tubona yuko bishobora no kubangamira neza kugira ico gikogwa gishobore kuja mu nzira neza. Ubwa mbere ha mu Burundi ndetse no mu bihugu vya Afrika cyane ha mu Burundi turacari muco bita economie informelle. 70% abantu bakora muri informelle na leta ntibatoza kwa matax. Ibintu biri muri informelle leta ntibitoza kwa matax. Ugasanga ibintu biri formelle ni ibintu bizi gusa amashira hamwe ma entreprise ayubonazwi, ibindi byose biri muri informelle. Laba nubu isoko bitwa ngo ni isoko marché parallèle ya madovise yitwa ko ifinance 60% birenga vy'ama importation nga irikikora informelle.
ikorera mu kinywabi 60% des importations mu gihugu zinjira de façon informelle, donc financement yazo amahera aboneka de façon informelle. Nde ko atari amabiro do change azwi ari hagaze ngaha taxe ari yarejise yakwama ariho amakora giriki iyumvire. Tutire turavuga rero n'ibindi by'amafraude n'ibikiramagizo. No kuvuga yuko birekana l'économie souterraine. Pijya horava ngo president yigeze kuvuga ngo amadovize abantu bayakuye muri berbe ngo bayatwara hanze ngo bagiye kugura ibintu ngo ntibayazanye bagashobora kuyakatiye kuri marché noir ya informel kacikomera. L'informel kandi na leta irayireka hagufata ingingo z'uko l'économie informelle, l'économie souterraine igabanuka sibyo turimo. Umengo haraho biriko biraha n'inyungu cyane cyane no mu afata ingingo. Ikindi ni faible taux d'inclusion financière. Iyo informé maze kuba nini n'amabanki les opérations mabanki tsaziba nkeyi. Inclusion financière. Ingena abantu bakoresha ibyo amabanki ama transaction usanga ari bike cyane. Ikigira gatatu ni ibintu vya numérisation y'ama service. Yo numérisation y'amabanki canke hari ya mobile canke nibiki. Turi nyuma. Ati bisaba kandi débit informatique bikomeye. Uravye mu Burundi débit ya internet. Bana ko turi nyuma. Connexion. Yego ivyo ni banza kuvyinvestisamo kugira izi infrastructure zikomere. Ibintu bicikagurika. Ingeso ya tesorisation. Ibi by'abantu baba muri Afrika cyane hari ibintu usanga amahera abikwa mu mazu tesorisation. La tesorisation. Numa bangu usanga na za note zibumitarongo ngo babwinyi batazibona tesorisation. Kandi para economie informelle twajamwo nazijya mezire letoria ivuga ngo ngugira uretira amahera muri banki ngo banze usigure cyanye ki no mu mitwe y'abantu ukuntu bameze na critique bici bituma abantu bavuga bati reka tubanze tunyegeze. La tesorisation si yesi twaba dusanga abategetsi bavuye ku abaperezida bavuye ku bihugu bagana mu mazi wabo ugasanga banyeguriye amamiliyari n'amamiliyari ntitumaze kubibona. Sasa udacange n'ahandi igafika imihigorewe tesorisation, fuite des capitaux. Amahera nyene baca bamwe bahakuya naho bategeze acaja hanze. Ayo yibwanye uruzwa cyangwa byo twasanga yagiye mu paradis fiscaux, yagiye mu bihugu mu bagenzi, hari ama solidarité usanga abategetsi bagiranira muri Afrika cyangwa n'ahandi ugasanga amahera bagiye kuyanyegeza mu bindi bihugu. Ivyo ni bihari. Naho uvuga ngo iyo blind kigora. Fuite capital. Ayo mafaranga mbona bayimvango yanyuru cyangwa nibiki ugenda usanga yagiye ahandi. Paradis fiscaux mu bihugu bimwe bakaplasa yo bakagira gute bagura ibintu bagura amazu bagira gute ugasaga wewe manuze mu déclaration officielle ntara kimuri kurabona. Ikindi collision entre les privés et les administratifs. Ibi bintu byose by'inzahabu cyangwa byose bigira ibibazo mu gihugu niki nuko usanga hari amaze kuba collision y'abantu bafata ingingo bacakwana n'abaguza tugasanga barasangira rimwe mu bihugu byose usanga ariko kandi ngo bamwe bakira ati bayibona bakabactionnaire bataboneka bakagira iki ugasanga wa mu privé ubona arika arepresenta inyungu z'abantu z'abategetsi. Bahora bavuga bati hari igihugu bita Philippines kigeze kuba developement icyo bita capitalisme de copinage. Abantu nyene bagira bahana bategetse n'abaguze tugasanga abashikiranganje bagiye mu nama shikiranganje bakirotuva bagiye umwe wese kudefanda intérêt z'umugwiza tunga kanaka batagikorera igihugu bagiye kudefanda ama intérêt abagwiza tunga binjiranyemo ngo ndi actionnaire ndiki urumva bamaze guhuza bakaba abactionnaire byashira hamwe kumbere carironka ama avantage itotegeza kuronka ayo magizonera shaka n'abandi iyo leta ikigati wewe ko turi kumwe je nzofasha mu mategeko bibe exonere bigiriki beje kuriza amategeko ndafise inguvu
nawe zana uwo mutahe ucange nanje mfise inguvu niko bigenda la collision. Haro nk'ibihugu rero muri Filipino ibihugu byinshi ibyo urumva ngo muri te contre la collision byarananiranye. Iyo collision imaze kuba ari te contre la collision icija mu kabati kuko abategeka afatinga bavuga tuti je twe dufise inguvu n'amategeko nawe nyine ufise umutahe ingorero ducanye uraba gahinda. Ivyo bintu nivyinjira bizoba exonerezo tuzosaze exoneration ibintu byagira kuja bigenda gutyo. Urumva rero tugabe aha mu Burundi birashobora kuba ko na collision ira nico gitumubona kenshi usanga bigorana ingingo zimwe ugasanga naho kuja mu ngiro ziriko ziragorana. Cyose byinza habo nibiki usanga amakonto ari soko ariko usanga harimo leme badakashije iyo ntuze biragoye. Ikindi ni iby'amategeko usanga atari karakurikizwa fatwa minenengwe amategeko ahari izo infraction zirahanwa mu gitabo muri tegeko bije gwanya igiturire hanwa nta niki ijya déclaration de bien ijya déclaration de bien isabwa iri mu bijanye no kurite contre blanchiment mu bisanzwe ibite contre blanchiment mugaha abantu bari permeta bakaza ngwiki ariko aravuga mu bihoga by'iterambere ngo je ntanzi muri yaridi ntanzi iki kwagenda ukara compte fiscale yiwe compte fiscale we yoba imu permeta gutanga mahera yavuye yagize gute ntanzi ama miliyaride kwiyerekana ngo urumugira neza ngo abantu komera amashi woraba l'origine. Ibintu bikunda gutuma abantu ba blanchisa amahera ni bidama entreprise naissante amashirahamwe mashasha bagasabwa ngo agiye gushiramwe ama action kandi mu compte fiscal ibintu uzagiye gukubita action mu sistema miliyaridi ama niki ngo action mu bintu biravutse mais origine ibintu bigwe naho bikontrolera kuko utabanza buryo ikintu gikiza igihugu nuko umuntu wese akora mbwa imaze guca mu nzira itarizo umva biba bigoranye. Ijya déclaration de bien nta kindi bavuga tuti déclarer bye kugira ba vérifier ko ata transaction ama ansema illicite ava mu ba décideurs politiques. Iki ni taxe sur la fortune hariyo mubona ahandi baravuga na taxe sur la fortune yo berekana ama fortune maremare by'amanivo ugenda neza ati fortune kamene amabya ngara kuti si secteur bancaire financier sona finance ibintu bigara gutya igikwa n'ababanki commerciale nga ni la taxe sur la fortune. Ikindire ni kudahana mu njanye n'utungana justice iri paralysée utungane iki tuko burakoreshwa kiriki usanga bwokora baburungitse kuri naka ko tutumvikana bariwe muturabira uko nibi vyarite contre blanchiment haro n'ibihugu bica bibikoresha ibo no ngako tugaba bagaca bikoresha mu kuza barakurikirana kumbure aho batakunze umuntu bashatse hejuru ama rivalite kurya yarakomeye mu butege cyangwa nibiki tukaba tutariko turumvikana mukurikirane murabe bakaza kumukurikirana ku bintu nabo nyine ariko barakora bakora atacumvikana kubera la justice nishoboye kurita icyo bita 2 poids 2 mesures ni culture y'abarundi nyine abantu basanga Burundi kubwese gufata mu misho twanje urumva tuza kwivura iwawe mye kuja gukora amabanga y'igihugu ya leta ukemera ukemanga ibyo usabwa n'amategeko kandi vyanditse. Nje gituma ronga anyi ibintu byo hatoza kuba sensibilisation ikomeye kwigisha abantu byo vyaha nibiki itegeko rigwanya igiture gasura rikigishwa ibirimwo kana amategeko akosogwa ubutungane dénonciation y'ibyo bintu ubutuzi bwa abantu bashaka kubwihariza bagira ibi baca mu nzira itarizo abantu bakabadenonsa uko bariko barya bene wabo. Iyo conference yabaye ni nziza ariko izo nzitizi zose uziravye zidushira inyuma kugira iki kintu tuze tukivemo. Nico gituma itari kwikirira leta ari hari umugambi kiravuga ya stratégie nationale de lutte contre la corruption niba ishe mu bintu macro politique byose ibintu abantu bigishwe kuko tubibona namo batatwajwe hejuru urabona ko ivyo bintu
iyo akaro katabaye hejuru bose ikibazo kandi mu Burundi ni hato abantu bose byakwa baraye abantu barenza impanga 8 ngwiki nk'amaiki amamodoka y'imamja no mugasanga ese sera bank izo agituze ko zitangiye profit nzi byaze yuko aho hantu bogerageza bakaraba kugira hafatwe ingingo zoterera igihugu muri iyo nzira batwashimiye.